Haleluya, haleluya. Imana nishimwe cyane nonge kuramutsa aho uri hose. Ndagushimira ko ubananya kunkurikirana no kudushigikira mu bikorwa by'Imana. Imana iguhezagire cyane aho uri. Uno munsi tugiye kuvugana ku kuntu igituma abantu bose dukwiye gusengera abana bacu. Igituma ukwiye gusengera abana bavyaye, igituma ukwiye gusengera abana b'ababanyi, nuko umwana kazoza kiwe kamenyekana kiri mutoyi. Umwana icyo azoba kimenyekana kiri muto. Kandi gishobora no kononekara kiri muto. Rero nje tuma dukwiye kumusengera, twasengera abana bacu kugira ngo ntibashobore kwibwa kazoza kabo. Kazoza kabo arico twita ngo nyota mu Giswahili, gashobora kwibwa iyo umwana kiri muto. Umwana kivuka afise imyaka mikeyi, imyaka 2, imyaka 3, umwaka umwe, amaze gutangura kuvuga, amaze gutangura gutambuka, hariho abantu babifise mu bwenge bashobora kumenya kazoza kiwe, bagashobora mbere no kukaroga canke kukiba. Rero turahamagarirwa nk'abantu b'Imana gusengera abana bacu cyane bakiri bato kugira ngo kazoza kabo ntikashobore kwibwa, nyota yawo isiwezi kayibiwa. Umwana yavutse avuka mu bwenge bwiwe hagaragara atakintu na kimwe kiriko. Ingeso zose uzobona azogira aziga amaze gushika kwisi, amaze guhura n'abagenzi niho yigira ingeso, amaze kuba n'abandi bantu niho yigira ingeso. Nkuko Bibiri bivuga yuko iyo ufise abagenzi babi bashobora kunona ingeso nziza mu gitabo ca Bikorinto, nkuko nahasomye buherutse. Nico jerekana yuko hariho ivy'abantu badendera biga mu buzima bwa misi yose babikuye ku nshuti n'abagenzi basanzwe bagendana canke babana. Bibiri iravuga mu gusubira mu vyagezwe 6:7 ngo nawe ubafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembe yako njiani na unarapo na uondokapo. Bibiri iravuga ngo wigishe abana bawe n'umwete kandi wigishe ivyagezwe vy'Imana aho uri hose, uri mu nzira, uri kuratembera, nubwo uburyamye bambe bariko baritwararika ivyagezwe vy'Imana, bamwe bariko baritwararika inzira z'Imana. Imana yari kivuga ibi izi yuko hari akamaro k'abantu bayo kwigisha abana babo kugendera mu nzira nziza. Imana yavuze ibi ifise umugambi kuri kazoza, ico twita generation zizoza, generation nshasha, kubera hariho akamaro kadasanzwe ko kwigisha abana bawe kugendera mu nzira z'Imana. Tumubona Bibiri tubwiye yuko mu sura mu vyagezwe 3:7 yuko ukwiye kwigisha abana bawe n'umwete, kubigisha ijambo ry'Imana n'umwete, kubigisha ingene bakwiye kwitwara bakiri bato, kubakundisha ishengero bakiri bato, kubisha kuchuroranga bakiri bato, kubigisha kuririmba bakiri bato. Kuna faida katika kuombea watoto na kuwalea kwa njia za Mungu. Hariho inyungu iyo uri kurarira abana bawe uberekeza mu nzira z'Imana. Aho turasoma inyungu ya mbere, tukasoma katika Mithali 22:6. Biblia inasema katika lugha ya Kiswahili, mulee mtoto katika njia impasavyo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Biblia iravuga yuko ukwiye kurera umwana akiri muto mu nzira nziza, nawe ngo ntazozivamo, ntazozireka gushika n'igihe azobera umutama. Ina maana ya kwamba unapofundisha watoto njia za Mungu wakingali wadogo ni jambo jema machoni pa Bwana, kwa sababu Mungu anapenda watoto wakaweze kukua na kulelewa kwa mazingira ya kumupenda Mungu na kumucha Bwana. Usomye mu Banyefeso 6:2-3 nyimbo warigeze kuja muri Sunday school, abantu bose uyo murongo baza bawigisha bavuga ngo babana mubaha abavyeyi banyu mu mwami wacu ko arizo bigororotse. Ubahe so na nyoko kugira ngo ushobore kuzorambira mu gihugu cyuhoraho Imana izoguha. Nukuvuga iyo uruko baha abavyeyi wakuze ufise indero wumvira, hariho inyungu zo kuzoshobora kuzorambira mu gihugu Imana izoguha. Nukuvuga igihushane c'ivyo, nyimba utazubaha abavyeyi ubaha abagukurira ntuzoshobora kuramba, kuko uzokurana imivumo, uzokura abantu bose bakuvuma. Ujya mwana wa naka n'igifu, ujya abana wa naka ntazovamwo, ujya mwana wa naka. Ayo majambo muherutse twaravuze yuko amajambo afise ubushobozi budasanzwe guhindura kazoza ku muntu, kuko amajambo niyo arekura imihezagiro, amajambo niyo arekura imivumo. Rero iyo umwana afise inzira akuriye mu nzira nziza, biramutuma na kazoza kiwe gashobora kumera neza, biratuma na kazoza kiwe gashobora kuzoba kazoza keza mu mwami. Ni vyiza rero yuko ufise umwana kumurera mu nzira z'Imana, ukamwigisha ijambo ry'Imana ili akaweze kukua na kuelewa mapenzi ya Mungu, ili kwamba akaweze kuishi siku nyingi. Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso 6:1-3 ya kwamba mtoto anapowatii wazazi wake ataweza kupata kibali na kuishi
siku nyingi. So hiyo iko faida ya kwamba mtoto anapolewa kwa njia za Mungu bado anapata kibali na kuweza kuishi siku nyingi. Tukiendelea sasa, unapolea mtoto wako kwa njia za Mungu utaweza kupata amani na utulivu kwa jamii. Urashobora kuronka amahoro n'umunezero mu muryango ahuri ahuba ahuvuka. Iyo ufise abana bavurugana, wakati kuna watoto ambao ni wasumbufu, pengine utaweza kukosa amani kwa jamii. Unaweza kubura amahoro mu muryango. Aho uraza gusoma mu gitabo c'itanguriro, uzosome igice ca 34, usome igice ca 34 umurongo wa 15, usome umurongo wa 18, uzobona abana ba Yakobo amaze kugenda avuye kwa Abana, iyo yari avuye gukorera akazi, kuko turazi yuko yakoze imyaka 7 agahabwa umugeni atariwe, akora indi myaka 7 kugira ngo habwe undi mugeni. Ubwa mbere yahawe Leya, yashaka Rakeli. Hama amaze kuba yahawe umugeni atariwe asura akora imyaka 7, amaze kuyiheza yatashe, ari igice yagezemo arubaka ngo ashobore kubaho, ashobore gutanga ubuzima. Ariko abana biwe bari bafise umukobwa bavukana. Uwo mukobwa bavukana n'abana wiwe asohoka hanze y'umuji, aza gutembera, ahura n'abantu baho baramugomwa, maze umuhungu umwe aramwishikiriza, mutwara atabidaciye mu mategeko. Amaze kumutwara bidaciye mu mategeko, tubona yuko Bibiri tuvuga yuko basaza we barashavuye. Amaze kumutwara bidaciye mu mategeko barashavuye, bamaze gushavura baca bigirisha nkaho umenga bagomba kumubaha, mugabo baca basaba yuko boba abantu bo gusiramuka kugira ngo bashobore kumvikana, kuko bari ubwoko bw'abantu b'intakebwa. Bamaze kubikora, ariko abo bavukana buyo mukobwa ntibabinezere kwari kubahenda. Hama baca baragenda, baca babica abantu bo mu ico gisagara. Turabona yuko Yakobo yaciye agira ibihe bidasanzwe byo gusubira kwimuka, kubera abana biwe baciye bagenda ahantu yimukiye agomba kuba hamunezerewe, baca bica abantu. Bamaze kwica abantu, turabona ko vyaciye bigorana, baca basubira gusubira kwimuka. Rero iyo utariko urigisha abana bawe ingeso nziza nkuko tubisoma ngaho muri gice c'itanguriro, bizogutuma udashobora kuronka amahoro no gutuza mu mutima naho uba no mu kibano. Igice ca mbere ndagushikirije kugira ngo nzogaruke ubukurikira, ndagushikiza ikindi gice gikurikira, akamaro n'inyungu zo kwigisha abana bacu gukunda Imana no gukurira mu muryango mwiza. Ndagusaba nyimba uri mushasha kwino page ushobore kuja ngaho munsi wiyaboneshe, ushobore no guha ubutumwa abandi bantu, kandi ushobore no kutwandikira utubwire ibikenewe. WhatsApp yacu iri ngaho, kandi Imana iguhezagire, ubuntu n'amahoro y'Imana biri kumwe nawe. Amen.